umushikiranganji ajejwe ibidukikije n'iterambere rirama muri Republika ya Congo akaba ari nawe umunyamabanga ntayegayezwa muri uwo mugwi ujejwe ihindagurika ry'ibihe muri bassin duCongo mu karere kagizwe n'ibihugu 17 vyo muri Afrika y'ubuseruko na Afrika yo hagati ari mu Burundi kuva kuri 29 Mukakaro aho yagiranye inama n'abayobozi bakuru b'umushikiranganji bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi abo mu bushikiranganji bw'ubutari n'agataka n'amazi meza abo mu bushikiranganji bw'imigenderanire y'Uburundi no gufashanya n'andi makungu abajejwe ikiga ca leta n'abo mu mashirahamwe adaharanira inyungu za politike bakaba bariko barabira hamwe ibimaze gukorwa muri iyo komisiyo ya bassin duCongo hamwe n'inyungu Uburundi buhiteze. Tuvuye mu inama yarijejwe guhanahana ibyiyumviro cyane cyane guhanahana amakuru kaho ino kwita urugwego rw'akarere rujejwe iyi bassin duCongo kuko nakaryo keza kuko abantu cyane cyane bakorera muri iki gisata harimo n'abikorera twabo bamenya ibikorerwayo kuko benshi barabumva iyi komisiyo ya bassin duCongo washabibaza ati ni ikintu cyo muri Congo mugabo kumbure benshi ntibari bazi yuko ari novuga urwego rwashizweho n'ubumwe bwa Afrika cyane cyane buciye ku bakuru b'ibihugu n'amareta. Ibi rero bica bitwereka iyo twimirije kuko murabizi yuko ibihugu nka byose bihurira hamwe muri kimwe twita COP kugira ngo barabe ingingo zifatwa mugabo gacu usanga rero ibihugu kimwe cyose cyagiye cijanye cyangwa ugasanga akarere kose kijanye mugabo mwarabonye uko kuva muri iyo minsi yahera harabaye ikiganiro mpuzamakungu cabereye i Nairobi aho ibihugu byose byafashe ingingo yuko bizohora bijana ijwi bimwe twita la position unique africaine. Ico rero kirafasha kuko ibihugu byo muri Afrika biba byihaye inguvu zikomeye kugira ngo bishobore kuja ku rundi rwego rw'ibindi bihugu rwo kwegeranya amahera ajanye n'irihindagurika ry'ibihe. Ico twiteze rero muri ibi ubwa mbere nuko izo nkuru abantu batari bazizi bazironse kandi babonye yuko uyu mushikiranganji yazananye ni banki ijejwe ihurikiye mu bihugu byo muri Afrika yo hagati kuko ariyo bahavuye bashiramwo na ya mafaranga amubita fombre azofasha. Ibyo rero bikamenyekana kugira ngo abarundi nabone baje ku rutonde rw'abantu bazokoresha ico kigega kuko iyo banki iratanga uburyo mu kushiraho ibyigwa kugira ngo amaproje atangure canke igatanga uburyo kugira ngo amaproje aje mu ngiro. Mwarumvise rero yuko muri urwo ruhande rwo muri aka karere k'ibyo bihugu uko turi hamwe bashize hamwe amaproje ashika ku 558 Uburundi bukaba bwatanze amaproje ashika ku 15 muri ayo maproje rero 15 Uburundi buza bwaratowe kuri proje imwe yamaze kukwiza ibyangombwa. Ni proje ni umugambi ujejwe kuzohingura novuga imicafu yo mu gisagara ca Bujumbura kugira ngo tuyahinguremo umwavu tuyahinguremo n'amatara. Hariho n'izindi proje rero turiko turasabira uburyo kugira ngo nazo bazigirire ivyigwa. Byumvikana neza yuko Uburundi buciye muri ukuja hamwe kw'ibihugu hariho amaproje azoca muri urwo rwego nk'uko Uburundi bubandanya burondera iyindi migambi itangwa n'ubundi buryo buvuye ahandi bimwe twokwita bilateral. Ubu rero tuvuga tuti rero nakarusho keza kuko ubwa mbere mwumvise yuko hariho amaproje acaronka uburyo bwo gukora hama guca bidutuma twitegurira kuzoja muri COP izoba turi umugwi ufise inguvu kuko ikibazo cari kihari nuko ibihugu byinshi ugiye uvuga n'ijwi ry'iwawe usanga ridashika kure mugabo abatanga uburyo basanze turi hamwe twese kuko mwibuke neza yuko muri bassin duCongo uravye amashamba hari n'amazi nuvuye ko twebwe dufise uruhara ntangere mu gutuma isi yose ihemuka neza. Byumvikana yuko rero iryo tunga dufise dutegereza kuri byaza umusaruro na cyane cyane duciye mu gushira hamwe uburyo n'ibyo bihugu.
umugambi cyane cyane twavuga yuko ukwije byangombwa kuko ufise nico twita ijya migambi yibanze ibyo twita resetide ni uwo mugambi wo kusukura igisagara cya Bujumbura kugira ngo dukore amatara avuye muri iyo micafu na cyane cyane n'ifumbire y'ikirundi. Mugabo hariho n'iyindi migambi ibiri cyane cyane uzokorera kuri kiyaga ca Tanganyika kugira ngo turabe yuko ibi bintu by'imyuzurira byogabanuka. Ibi rero mugabo bizokenera ajya ma étude de faisabilité. Ibyo bisaba yuko abahinga banza kutwigira mbe hokogwa iki kuko ibyo kogwa ni byinshi mugabo hari bizoshirwa imbere. Abahinga rero tubakeneye ko bazotwigira ibyo twoherako n'uburyo byotwara. Ibyo rero bizofata kanya kuko ayo maitide azotwara kanya atware n'uburyo. Mugabo nko mugambi wowo birumvikana yuko wo bamaze gukwiza byangombwa. Kandi mwibuke yuko muri uwo minsi ya vuba mu mpera z'ukwezi kw'icenda harategekanijwe inama novuga mpuzamakungu yo ku rwego rwo kurondera uburyo kimwe twita table ronde. Nivuye ko yama projet yose twegeranya muri ibyo bihugu niho rero tuzoza kuyerekana. Mugabo mukaca mwibuka neza yuko tuzokwerekana ama projet afise ivyigwa bimwe twita étude de faisabilité. Ariko rero kuva ubu gushika mu kw'icenda turiko turarondera n'ubundi buryo kugira ngo nayo yandi ma projet adafise ivyigwa nayone azobageze kuri ugo rwego kuko tuzoyashaka kumeza kugira ngo aronke uburyo. Murumva rero yuko uno munsi ni nkuko dushize abantu ku kivi kugira ngo ubwa mbere twibuke ko hariho banki itanga uburyo, twibuke ko hariho banki ifasha mu gutanga uburyo bw'amaetide kandi kongera igafasha no mu gushira mu ngiro imigambi. Ariko rero inguvu ziri wacu kugira ngo natwe Uburundi busumvye ibindi bihugu mu gutanga ama projet yemewe afise amaetide. Nico gituma rero tuvuga tuti nawe ne yadushimiye ati turavye Uburundi ama projet batanze arabona yuko hari akarusho turishije abandi. Mugaca dusaba rero abarundi bose cyane cyane aba bahinga twatumiye n'abandi baza kubimenya yuko twotanga nandi ma projet saa 15 gusa turahiganwa uko dutanga menshi niko bakuramwo ayo bashaka kwemera gutyo bigaca bituma amahirwe yo kuronka uburyo bwishi aboneka. Urutonde rw'ingene bikorwa bikurikirana gushika umugambi utangure burya sibike kuko hariho kwandika umugambi, hariho kugirira ivyigwa, hariho kwemeza uwo mugambi. Ivyo nivyo byaraheze, ariko kugira uje mu ngiro hari ibindi bisabwa byinshi dufatiye ku bazobikora, dufatiye kandi gushira ku mukono ku masezerano. Ivyo rero biratwara akanya. Nico gituma rero keshi tutakunda kuvuga ngo bizotangura izi tariki, ariko umwizero nuko twamaze guhaguruka kugira ngo ivyo byose bisabwa kugira ngo umugambi uje mu ngiro bize bifata umwanya muto.